aba ba star boy hora bumva bahaye izo interview abantu badutuka nta kintu na kimwe tuba twabakoze mugabo kubera bironderera ngo ama content n'ama views birabinjiriza inyungu ziri kuri bo mugatwe baducafu abo marke no guha uzo bigabanye bya bintu sinebwa twari bwahure banzu nyumviriza ubundi uzokoresha ikiganiro akabavuga tuje tumwe mikiganiro apana kuha ikiganiro abantu batuka abantu bacafuza abantu kuko kaida n'amategeko hano umuntu yatanze ijambo bisigura yuko umushikirizi w'igitusi niwe mutukanye wewe wagitanze ikiganiro maze kubona ibiganiro birenga nka bitatu twaje mu rubanza ariko uzobigabanya n'undi mugenzi wazobigabanya nta mpamvu nuko naho umuntu yaza guhemba amahera guhemba kashe yawe kayumva yuzuye ushaka kumubwira nikora ari wewe sishaka kuza nandi ukavuga ati uzoza kubera ari wewe Iso big man thing. Yes, nkuko twabibona kurano masanamu ngaha iki kibanza ni ku mutwenzi kuri Cardinal ahagiye kubera igiteramo cha Bifes on the Floor ashira ahabona video yakorewe hali ya ku mugabane wa Oceani hali ya mu gihugu ca Australia. So Bifes on the Floor ni igiteramo nagikorera ngaha ku mutwenzi ndetse azoba ari kumwe n'abandi baririmbyi bazoba baje kwifatikanya nawe ariko kandi muzobona performance zabo aho ndavuga We Love Muzika, DJ Fernando akarimbo Berry Sima ndasiko mukazi aro kandi hari Mr Helena canke No Fussing Love ndavuga Augusto Birimani Boy ni We Love Muzika aro kandi Dramatini hazobari aro kandi Monna Walda Mokens nabone haza kuba ari ku munsi weje ndavuga ku munsi wa gatano agiye guherageje saha 12 ariko kandi hari Birimani Boy nawo nyine hazobari Double J ndetse na hari Mr Red ndavuga Kiriku Akiri nabo kandi akazoba ariho bazoba bibereye ngaha ku mutwenzi so kwinjira amafaranga 10,000 kwanza gisanzwe 15 muri VIP aha rero ariko urabona ni setting iki kibanza aho igiteramo rero cha Bifes on the Floor ashira habona video yakoreye muri Australia izoshirwa ahabona ikibanza muriko murabona ariko kandi kimwe mwomenya kuri vyinshi ni murabe kino kiganiro cabaye kubamenyesha makuru. Yes, ashimwe cyane. Assalamu alaikum kwa Islam. Salam. Nubwo amaso yateye. Nugushimira Imana kuba tukiri bazima bakase hano. Nibaza icyo dukora neza twese turakizi. Murabizi ko ufise indirimbo zoranshinga ku munsi w'ejo. Aha nyine mu kibanza cyo kumutwenza. Abaririmbyi tuba turi kumwe murababona hano. Nizera neza yuko twabanza kubashimira d'abord ko mwashinga kubera ko mudushigikira kuva ataho turava gushika naho tugeze numva ivyo nivyo kwishimira Imana ibahezegere cyane rero kubw'ivyo bicadukorana ijana niyo video zo hano kandi apart ya video tuzokwerekana turafise kandi n'abarinzi bazoperforminga je nibaza yuko ivyo twabwiye abafana bacu ni bya bindi nyene ahubwo gusa nibo bo kwiteza ibyo dukeneye barabizi nta kintu na kimwe kiryohera umu artiste kuririmbira intebe y'Imana urumva ko bisarisha kandi akora ijoro n'umurango ibikorwa bibanezeza yashizemo na DJ rero kubw'ibyo nta birenze kabisa nubwo tubahamagarira gukora patriotisme n'icyo kintu cya mbere nibaza yuko umuntu azi yuko ari umurundi cyangwa gusa nta muntu akwiriye kumwigisha gukunda ibyo ngara rero kuganira tuye nta birenze ibyo kabisa sinzi yuko ari ikibazo nibagiwe kwishura wavuze ngo kubijyanye na message niteguro gutanga twaba twazitanze uzoza ntaco azoyumva kuko ndayitangiye hano urumva nzoba urejejesho bitaraba video ya Bifes ça veut dire nimba nzoba nje kuririmba kora Bifes ya isaza pas parce que umuntu woga kumutwenze yaje kundondera ngo akorere concert that's why tuga gufasha parce que yateguye igiteramo aravuga ati shaka mugirira avankamere muri ibi mbere yuko ndirimba turavyemera so nimuko naho umuntu yaza guhemba amahera guhemba kashe yawe kayumva yuzuye ushaka kumubwira nikora ari wewe sishaka kuza nandi ukavuga ati uzoza kubera ari wewe urumva navyo vy'imifuko nibaza yuko amakontra yose ari confidentiel yabari Bifes amemba kora ari concert yiwe yabari Dramedy yabari inde nari umuntu avuga amahera baba mpaye hari abantu baba bakunda
ingorane kandi mu bantu bakunda ingorane umuntu arimo kubera ibiganiro byiwe arondera abantu banshafuza kandi naba nabimubwiye ikintu nakubwira byo muzobigabanya nimba wifuza iterambere ryacu tugerageze gushigikirana uri kuvuga ko tutotera imbere mu gihe tudashigikirana baranyumviriza d'abord baranyumviriza none urumva kenshi ingene bimeze mwese nimwe mwiriba muravuga ku mamedia abari byo barundi fuko mushigikirana tugera hana so kugushigikirana kuba wumva yuko hagiye miyo bije wumva hari ikintu kizovamo kimwe gusa agaciro kabo ari ibyo kose nakazi ibyo kintu kamaze gukora ndabizi ibyo Fernando canke Mokenzi canke Gusto yakoze ndabizi sindi tayari kubaha ibyo bashoboye ibyo bakeneye mugabo uko biri kose ndagerageza ari naco gituma no munsi nimba Fernando yavuze ngo yaje gufasha jewe ni kubera urubanza rw'ibyo wanje ndashobora no kubona muhaye AMG 100% amahera akeneye biguma ari ugufasha kuko none yamuhanga mugo so kubw'ivyo rero nibaze ko tudakwiye guhimiriza abantu ibintu byo kwangana tukwiye guhimiriza abantu mu byo gukunda rero abo marke no guha uzobigabanye bya bintu sinebwa ntwari bwahure banzu nyumviriza ubundi uzokoresha ikiganiro akabavuga kimwe mu kiganiro apana kuha ikiganiro abantu batuka abantu bacafuza abantu kuko kagahida n'amategeko hano umuntu yatanze ijambo bisigura yuko umushikirizi w'igitusi niwe mutukanye wowe wagitanze ikiganiro maze kubona ibiganiro birenga nka bitatu twaje mu rubanza ariko uzobigabanya n'undi mugenzi wazobigabanya nta mpamvu nimwe kubera ko twese tuzopfa kandi turwanira idarapo ryacu nta mpamvu nimwe yo gusuzugurana yo gusubizanya hasi Yes, no. so ngivyo ni dramatini yarinda ndabona we yafatiriwe gatoya sinibaza yuko barinze bemera kuri afishe barafashe kubera ko bose n'abagenzi banjye kandi turabafasha ibikorwa tumaze gukora na sirike rero kubw'ibyo nibaza yuko nta muntu n'umwe akwiye kugira amakengano kuko batabonetse uno munsi ni nk'uko nabo batari kuza ariko ejo bakaba ko nabo nibohemukira abafana babo barazi ko ari bo bari imbere abafise amakinga kuri drama amakinga kijanye na cyane murazi ko itu cya gauche ya droite haravuze ko hari uko mutagiye murahuriza ko mwe misiretse muri kino gihe babonye kuri afishe ariko arabagira ati kumbure azoza canke ntazoza bomara amakenga abazoza cyane mu giteramo yarinze yemera kuja kuri afishe ni kubera ko twabiyazi abafana biwe canke abafana b'abandi canke abafana b'abandi bose kuri afishe bazoza kandi bazogerwa bose kuri performance zabo kirishwe ntabwo ari batarakomeye ntabwo la majorité abakunzi bari mu bindi iyi afishe ntabwo ari festival ni just in support man baje gufasha jewe mu gikorwa cyo kulanchinga video abarinzi bose barundi je tubanyefresha rero kuba habonetse aba kandi narondera bari mu kazi bose noja kurondera abaveterana ashobora bari gufasha urumva uko biri kose jewe mfana n'abakozi naje n'umukozi sivyo kubw'ivyo rero hariyo kandi n'abandi bakozi batabonetse ko ngaha kubera ko ushobora kubashira ejo bakabura umwanya wo guperforminga bikanza bigwabo so bora ndondera abantu bakeya bashobora kuronka uwo mwanya kandi bikagenda neza abo batabonye kuri afishe nabo bafite invitation zo bahanditse kubona na surprise. Yes, no. Raba nicho kubw'ivyo rero video launch nibaza ko ni nk'uko nokubaka kuvuga ngo muri concert mu gihe bidafize na titre yayo ni video launch rero nicyo tubona ko ari byo n'abaririmbyi bazi gusapotinga bafasha nubwo ikibazo cyo gufasha baca kwigirira ikizo cy'ibora mugabo uko biri kose nta muntu yifasha urubanza uyavuze yuko urubanza rwa mugenzi wawe rubari kwawe twese ngaha ari na jewe bangene ndaboneka n'igihe bazongerera kandi ndaboneka so kubw'ivyo nibaze yuko yaba tubanye nabi bari nakubwiye gushaka no kubaha n'amahera so kubw'ivyo rero video nuko niyo strategy nashoboye kwiyumvira bakoresha mugabo kandi n'abandi baba babikoresheje so kubw'ivyo rero karibu siyo kubaha ikaze kandi amatike nabyo bazagurishiriza hajya kuko abantu bafakinga ari benshi dushaka kuzisohora imbere tugace tubusanga mu buyenzi bagize nyinshi tugabona abantu baruzuye batigeze barima so rero systeme twatoye niyo kuyisanga ku muryango zose ziba zihari security barayifise hano Santa. Ibyo twabibayemo kuva dutangura kuririmba nta munsi n'umwe uzokora ikintu na kimwe satisfied
urumva urashobora no gukora clip nziza bose iyo umuntu akwanse akwangana n'ibyawe byose nawe uzokora ibirenze azoguma ubona yuko wakoze ibintu by'uburofu so abazobona ko ari ubuswagi bazorindira izindi z'ubugari bw'ibigori ababonye ko ari ubuswagi umugani wa kiri tuzobaha ikaranga babikoze canke ivoka kubw'ibyo rero je nibaza yuko vraiment commentaire nk'izo ntizikiducingege twaramaze gukomera mu mitima hariho abatugwanya abadutuka for no reason nta kintu na kimwe abana bagize banashaka aba ba star boy hora bumva bahaye izo interview abantu badutuka nta kintu na kimwe tuba twabakoze mugabo kubera bironderera ngo ama content n'ama views birabinjiriza inyungu ziri kuri bo mugatwe baducafuje so kubw'ivyo rero twaravyakiriye tutashina biri pamoja sana